Africa Live, Africa Plus, nitwale Nova Irambona. Reka tube turayaga kubijanye na bimwe mu makuru na cyane asangwa kuvugwa muri diplomasi cyangwa ibintu by'imigenderanire cyangwa ibintu gufashanya kw'ibihugu n'amareta. Mugabo rero kuno munsi kwanegerekezo tubitumbereze mu gisata cyangwa mu ngingo yo gusaba cyangwa guhabwa ubwenegihugu. Ubwenegihugu na cyane kw'igihugu kitari cy'amavukiro. Ibi rero tubivuge tubibangabanganisha nibimaze imisi na cyane nko mwino weekend aho umurundikazi akora ikazi ko kuvangavanga imiziki ni Irakoze Grâce Divine. Umurundikazi avuka hariya mu ntara ya Gitega, capitale politique. Mugabo amaze igihe kinini ariko arakorera imirimo yiwe hakurya mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uno murundikazi umunyagitega Irakoze Grâce Divine batazira DJ IRA mw'ikoraniro ry'abantu imbere y'abantu mbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarinamuye arasaba kuronswa ubwenegihugu. Uwo rero turamaze kubona akora ibikorwa byinshi aborekana mbere no mu biteramo bikomakomeye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere rimwe abarundi bamwe bakabihimbarirwa kubona ari aduzi bendera nka yarabonetse nko bikorwa bya Miss Rwanda ari nka official DJ, yarabonetse no mu bindi bikorwa bitandukanye binakomakomeye. Aho rero abarundi twabona kumengo arikaragura imbibe eka mbere arerekana ariko arasayangana ariko aratuma kandi impano y'ingabirano yiwe ishika kure kumbure. Hari n'abandi ba DJs, hari n'abandi bakorera imirimo mu ico gihugu cy'u Rwanda mugabo batabonetse cyane ku rugezo yabonetseko. Muri kahise twarabonye abaririmbyi nka DJ nka Big Farious Mugandezire akora igiteramo gikomeye aho ico gihe kwari kugura urukino rw'umupira w'amaguru rukomeye ku rwego rwa Afrika muri stade Amahoro. Ico gihe byarabonetse ko ari iteka ku Barundi. Mbere ugiye kuraba bisa ni byatanze agashari mu baririmbyi b'abanyarwanda bico gihe bataronkejwe ayo mahirwe. Mugabo rero burya ibikorwa birivugira, nibaza ko nabo batevye baratahura ico gihe. Two kwibutsa neza ko ari aho yaramaze gihe gitoyi ashize ku mwanya umugwi w'abaririmbyi babiri Charline na Nina kuri ya ndirimbo Indoro nawe bafatikanije. Ivyo rero tubigarure rero kuri ibi bino bihe bya DJ IRA canke Irakoze Grâce Divine. Yasavye mw'ikoraniro kaminuza, yasavye ku mugaragaro ko yohabwa ubwenegihugu kuko kubwiwe si umuntu muto, si umu mineur, abona ko hariho ikintu vyomufasha mu gihe yoba aronse ubwo bwenegihugu. Mugabo rero ugiye kuraba abantu bavyakiriye gutandukanye. Mugabo ahubwo hari n'ababonye kumengo yahemutse, yakosheje, yamenje. Ugiye kuraba mbere hari n'abaje bamukubagura canke bavuga utariko, n'abamwamututse ku mbuga mukuramenya biriho. Nawe munyamara garuka nawe anavuga ati nyamara jewe sindi umwana mugabo kandi ivyo nasabye n'uburenganzira bwanje kandi narashishoza ni jewe nzi n'igituma nabisabye. Tugarutse rero kuvyo bavuga ko hari ibituma yabisabye. Birazwi neza ko mu bihugu byinshi mbere nka hose mu gihe uri umunyamahanga hariho uburenganzira utaronka. Ningere ububayeho ubu habaye kuri visa. Ego muri bihugu bya Afrika y'ubuseruko, umuryango wa Afrika y'ubuseruko hari akarusho biroroshe gusumba. Mugabo ugiye mu nyuma y'uno muryango uca usanga ubuzima bwo kubaho bugoye. Hambavu y'ibyo hari uburenganzira utagira. Urashobora gusanga ko hari ibihugu bitegekanya neza no mu mabwirizwa nshingiro yabyo yuko kizekaziririzwa ko umunyamahanga agira uburenganzira ku gataka, na cyane cyane kugura itongo, kugura parcelle mu gihe uri umunyamahanga. Naho ofisi uburyo bw'iwawe, naho ofisi bitagenda, hari n'imigambi imwe udashobora gushikako ngo irangure mu gihe
uba uciswe umunyamahanga. Ibihugu byose bitunganyijwe utandukanye. Hambavu y'ivyo hari n'ibikorwa bimwe bimwe nko gusaba ideni hari mu mabanki canke hehe usho gusanga bitoroha nkuko byorohera umwenegihugu. Hakaba rero n'ubundi buzi n'ayandi mahigwe udasho kuronswa ngo ushikeko bivanye yuko wowe udafite ubwenegihugu. Kumbure sinimko namuvugira DJ IRA bishobora kuba ari zimwe mwizo mvo zoba zaratubwa ati kumbure reka nsabe ubwenegihugu nzotezurirwa nzotuburura hari ibyahora bigorana bigiye kuba aho neza. Mbere udafise ubwenegihugu naho ubaye mu gihugu runaka hari gusanga ubayeho kuri visa bigafatwa nkubayeho nk'ubaye mu hoteli. Ibyo byose rero numva n'ibintu mu gihe ufise ubwenegihugu bigaruka bikakubera akunguko. Ibyo tubivuge tubibangabanganisha n'ibyabaye mu hagati mu kwezi kwa mbere hano mu Burundi aho umwenegihugu afise amamuko y'umunyarwanda kambere no bihugu by'abarabu ni uw'amahoro Sultan azwi cyane nka Sultan Suleiman benshi bita SS mbere yigeze kuba no mugwi arongoye ibiringo birenga bibiri umugishira hamwe ryateguye ihiganwa rya Miss Burundi. Uyo rero uw'amahoro Sultan canke Sultan Suleiman SS kuba genzi bamenyeranye yarasabye ukuronka ubwenegihugu Burundi. Wewe rero kumura bitandukaniye na DJ IRA nuko we byatwaye igihe kinini yarakoze n'ibiganiro mbere arashima uko byagenze kose naho bitoroshe byatebye mugabo byarashitseho aronswa ubwenegihugu. Ubwo rero kuba yararose ubwenegihugu bw'u Burundi we nawe yarabona ko ari hakunguko abifitiye mbere yanabivuze kumenyesha ko bitandukanye hasuzugwa n'akarusho ko kuba ukorera mu gihugu ufitiye ubwenegihugu. Abarundi baja za Canada, abarundi baja za Australia, abarundi baja za Amerika n'ahandi barakora n'ibibazo kugira baronke n'ubwo bwenegihugu. Abarundi baja bifuza kuja za Amerika bahora bakora n'ibibazo. Mbere hari naho mbere ikibazo ukore kubazo ururimi rw'icyo gihugu ugomba kuza kubamwo ngabo za Norvege n'ahandi biraba za Sweden. Mbere hambavu y'ibyo ugakora nk'inshuro nka zitatu unaniwe rimwe ugasanga uzorindirizwa n'ikindi gihe kirekire kugira usubire gusaba ubwenegihugu. Kumbure ibihe ibino bihugu bibiri bayemwo birimwo Burundi n'u Rwanda bamwe niho bafatira. Mugabo tukibutsa yuko kenshi na kenshi ugiye kuraba ibihe bya politike bigira ibihe byavyo. Uburundi n'u Rwanda byanye ari ibihugu rimwe hagira ibihe byo gushudika bikagira n'ibihe byo gushamirana. Abami baragwanye abaranyinyurana ingana ziratikira hariya mu buraruko muri Butanyerera hariho udusozi twashinge na Rugero. Ugiye muri kahise usanga bifatiye ku gushamirana kwabaye hagati y'ibihugu bibiri Uburundi n'u Rwanda. Ubu kwaya mango ibintu basho kutameze neza mugabo ejo bikaba bimeze neza. Abantu rero ugiye kuraba hambavu yuko uburenganzira bwa DJ IRA irakoze Grâce Divine bwo gusaba ubwenegihugu atakosha ririmwo, hambavu yuko uburenganzira canke ingendo ya uw'amahoro Sultan SS yasabye ubwenegihugu kugira kumwenegihugu mu Burundi atamakosha arimwo. Ubu rero abantu rakwiye kubitandukanya kandi n'amashari canke ibihe byo kutumvikana byo biranga bino bihugu bibiri. Ejo ibintu byaba byiza bisuye kuba byiza kuko nta vyama vyera ngo de nta sinzi wavuze ngo no muri ya politike muri politike nta mwansi w'ibihe byose kandi muri politike nta n'umukunzi w'ibihe byose. Umwansi wa uno munsi ejo bundi asho kumwariye akamukunzi, umukunzi wa uno munsi ejo asho kuba umuopoza ukugwanya hama mukabandanya mutera imbere. Kubw'ivyo rero ugiye kuraba DJ IRA irakoze Grâce Divine amaze kubona ibyashikijwe n'abandi ngene abantu bavyakiriye kuno kundi
nawe yaratevuye mu gacerere nawe aravuga arerekana yuko ariko arafatwa nk'ukubagurwa gukubagurwa si kubagurwa sasi ku mubiri gusa no mu vyiyumviro biriho turi mu kwezi kwa gatatu kwezi kwahariwe gukingira no guharanira agateka k'umukenyezi irakoze Ira Grâce Divine irakoze n'umukenyezi hambavu y'ivyo rero numva umengo nka Africa Plus Africa Live nitwoshikira ko irakoze Ira mu gihe atamakosa aboneka yo yakoze kugira ngo asabe ubwenegihugu mu gihe n'abandi basaba ubwenegihugu bw'ibihugu bitandukanye abantu nitubijanishe nibihe ibi gusa hama ngo rimwe rimwe ngo twiyumvire nibitariho ivyo bita ngo cahier de fantôme twiyumvire ukuri atariko twiyumvire ibinyoma atari byo twiyumvire ivyiyumvira atari byo ahubwo tujane nuko amategeko mpuzamakungu agenga igisata ca diplomasi agenga igisata c'imigenderanire ashobora kuba atekanya ibi n'ibindi. Africa Live, Africa Plus.